Reka tuwe kazina karibu musanzu mitwa bande. Twebwe umugwi wacu witwa Sudestar. Wewe na kazina kawe witwa bande? Je banyita niyo nkuru Pierre. Okay, niyo nkuru Pierre usanzwe ukina muri kade cyangwa minini? Jewe ina muri kade. Okay. Twabonye marafisi ukino n'umunsi wa kivandimwe na ekipe yo ngayikabonga. Kubgawe nike kintu kikunezera kuba uri muri ekipe usanzwe ukinamo? Je kinezera nuko tuba twitwaramwo neza iyo umuntu aba agiye gukina umupira bivanye ukuntu baturomeze abagenzi banje bavyitwaramwo neza. Okay, kubgawe wifuza gushikaye? Jewe ndifuza kumenyekana mu bihugu biheteye imbere. Ugaragaje wewe nawe mukinyi usanzwe ukunda cyane? Je mukinyi nkunda ni Luka Modric. Kubera ko ukunda Luka Modric? Mubera ndi uwo hagati. Okay. Kubgawe niwe mukinyi usanzwe wanka cyane muri football? Ndanga. Oya ntawe bakenda. Wifuza neza na neza gukinira ekipe mu gihugu cy'u Burundi? Cyo ndifuza gukinira ni Aigle Noir. Aigle Noir de Fighters. Amakuru ya? Meza. Mwitwa bande? Jezigiro Frank. Jezigiro Frank ni umwe mu bakinyi basanzwe bakina mu kibuga muri minime. Usanzwe ukina kipe yitwa gute? Sudastir. Inde? Sudastir. Duzirwe abantu bagira abajumba. Sudastir. Suda? Stiro. Okay. Kubgawe nihe wifuza gushika muri football? Ndifuza gushika kure. Niwe mukinyi usanzwe ukunda cyane? Umukinyi? Kwisi? Ya. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Kubera ko Lamine Yamal? Kubera ni wo mukinyi akina ibintu binyohera cyane. Wowe ukina nimero zingahe mu kibuga? Zitanu. Ugaragaje kuraba uri umu defenseur. Ni ice kibazo umaze guhura naco kuvuga itangura gukina umupira? Nta na kimwe. Okay, wewe ufite imyaka ingahe utanguye gukina umupira w'amaguru? Kuva nk'inyo umupira w'amaguru? Kuva ku imyaka 5. Gushika no masaha nice kintu ukeka ati ikinda gishitseko nzoca mpeba gukina umupira w'amaguru? Nta na kimwe. Nice kintu cyatumye ukunda football? Umutima wanje. Murakoze cyane.